benshi bibaza yuko umukambwe Big Fizzo yova mu gacerere mu gusuka mabisi ku mishamirano maze igihe eka mu bamwe mu baririmbyi yahoze yitwa yuko areze, ariko ihi bambewe siko biriko biragaragara kuko Big Fizzo ati jewe umwanya wo guterana amajambo ku bwanje warashize. Amaso y'abakunzi ba Buja Flavor bobo muri kino gihe atereje hagati ya DJ Paulin na Double J na Kiriku, ariko Big Fizzo ati umwanya twarawutaye duterana amajambo. Agiye rero kugaragara muri tour media mu gihugu ca Canada ukwezi kwindwi k'umunani no kw'icenda. Ye baba we, ati ndagashye kandi Montreal itariki zitandatu ukwezi kwindwi kandi ni itariki 9 ukwezi k'umunani Ottawa. Ku yindi ncuro ati muri Canada ndaje ndabakunda. Ariko wibuke yuko ibiteramo Big Fizzo ariko arakora hanze y'igihugu, kubwiwanje nk'umusesanguzi mbona yuko ibyo biteramo nta kamaro na kamwe kadufitiye muri Buja Flavor. Ushobora kumbaza uti kubera iki? Wibuke yuko ibiteramo ariko arakora Big Fizzo si bimwe ibiteramo bigaragaramwo abaririmbyi bakomakomeye mu bihugu by'akarere aherereyemo. Hibambewe ni ibiteramo je novuga yuko nkuko uraraba Big Fizzo ariko arakora ibiteramo akorera nkeka mu tubare duto duto. Hari abantu bariko baravuga yuko ibiteramo yoba ariko arakora ni nka kujya yoza gukora igiteramo mu kinama. Sinzi, byose birashoboka, ariko ugutera imbere kwa Big Fizzo kugaragarira cyane mu biteramo byo hanze y'igihugu. Ariko benshi muri Buja Flavor ndazi yuko bo kwifuza kubona Big Fizzo umwe wa kera agaragara mu biteramo bikomakomeye. Wibuke yuko haraheze n'iminsi hariko arategurwa ibiteramo mu gihugu cy'u Burundi, ibiteramo bihuza ndetse abaririmbyi bakomakomeye, ariko Big Fizzo atagaragara. Tour media ya Big Fizzo muri Buja Flavor izaza guhindura iki? Izo bifise avantage yahe kuri Buja Flavor? Ekada kubwiwanje nibaza yuko iyo tour media Big Fizzo azokora mu gihugu ca Canada muri ayo mezi atatu ni tour media bigaragara yuko ifise inyungu kuri we Big Fizzo. Nivyo ahanini inyungu y'umuririmbyi ihera kuri nyene hama ikagaruka guteza imbere igihugu ciwe. Ukuba akora ibiteramo byinshi, ukuba akora ibiteramo bitandukanye mu tubare duto duto, mu masho mato kubwawe wibaza yuko ahanini yari gukora igiteramo kimwe gikomeye? East Africa muri kano karere hari abaririmbyi bariko barakora ibiteramo biteye igomwe. Je nibaza yuko igiteramo yakoze mu Buganda ni kimwe mu giteramo cyagize kuko inyuma y'ico giteramo Big Fizzo yaciye akurikiza indirimbo yaciye kora neza. Jewe nawe twizere iki mu biteramo Big Fizzo agiye gukora mu mezi atatu, ukwindwi, uk'umunani n'ukw'icenda? Inyishu ni gwawe. Ariko Big Fizzo warakwiye guhindura, warakwiye musaza kuraba yuko wokora igiteramo kimwe mu kwezi kumwe kikaba citwa igiteramo international. Umugaruka ukora igiteramo mu Kamenge kuko hoho uzakora igiteramo na babandi bama muhura muri quartier. N'ubusesanguzi gajewe Ndimu ati big up sana Big Fizzo, naho uri kuragaragara uduzi idarapo y'igihugu cy'u Burundi hanze y'igihugu, urakwiye kwiga mbe habuziki kugira nimba idarapo uduza ibice 90, habuziki kugira uriduze nk'ibice 100.